Umushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaronkeje kuri uyu wa kabiri Rusehabaniha zishasha 50 zifise agaciro k'imiliyoni 2.3 z'amadolari, ayababa miliyaridi 10 mu marundi. Iyo ngabire yatanzwe n'Ibanki y'isi yose mu mugambi wo kurwanya ikiza coronavirus cari gihitiye. Izo ngendeshwa ziyongereye ku zindi 50 zari zimaze gutangwa muri uwo mugambi nyene. Lydwine Baradahana, umushikiranganji w'amagara y'abantu ari nawe yakiriye iyo ngabire, yavuze ko izo ngendeshwa zije guterera biboneka igisata co kubungabunga amagara y'abantu n'imbonoka zoza igihugu cihaye. Zizofasha gusahiriza abenegihugu kugira ngo bashikire ubuvuzi hakiri kare batarasinzikara. Zizofasha kugira ngo ibitaro vy'amakomine biramira abagwayi hakiri kare, mbere bashobore kurungika abagwayi ku bitaro bikuru mu gihe bizoba bikenewe. Yagiriye kamenyesha ko ibitaro bizoronswa iyo miduga vyatowe hisunzwe urutonde rw'ibizikeneye kurusha ibindi. Rusehabaniha mubona ngaha uko ari 50 twatoye ibitaro zijako habanje kuba igikorwa cyo gusuzuma neza ibitaro bizikeneye gusumba izindi mu bitaro, cane mu bitaro vy'amakomine vya leta ndetse n'abihebeye Imana canke abegamiye amashengero. Kw'izina rya leta, Umushikiranganji Baradahana yakengurutse cane. Iki gikorwa kirerekana neza ko kwegereza ubuvuzi abenegihugu kiriko kirarangurwa neza na leta y'u Burundi ifadikanije n'abasanzwe badufasha mu guteza imbere amagara y'abenegihugu. Twokenguruka kubona Ibanki y'isi yose yaremeye yuko iki kiza kitaduhungabanya gusa, ariko cadufashije kwitegura bikwiye no guteza imbere ubuvuzi mu Burundi. Baradahana yakiwe indongozi z'ibitaro hamwe n'abagiye kuzinyonga kuzozibungabunga kuko ari itunga ry'igihugu nkenerwa. Yabibukije ko iyo miduga itagenewe kunguruza abakozi b'ibitaro, ibidandazwa canke guca amafaranga kuko ari iz'indembe.